Okay, Kharijo, behind your music niza izindi talent yoba ufise zimaze kwibonekeza cyangwa ushaka gukora cyangwa wumva uri tayari kubaho ko ihanagure akantu ngaha uri kurabesha iyo ni talent imwe ndakwetse ya comedy ucitwenga ako nagaciyemo iyindi kandi iyi ni Homewood TV Together can move forward. Dukunde ivyo dushigikire ivyo Dutezimbere ivyo ko twababwiye tuntu twagiye kurondera umuririmbyi asanzwe agira karaoke, asanzwe akubita live, asanzwe akora ibintu bitangaje cyane muri music. Muri yamaze kuronka award nyinshi nkuko tubarambiye gato twamusanze ahantu ariko agira repetition, reka tugende gato tuganire, twumve amakuru yiwe, twumve repetition ariko agira, twumve ibiteramo yimirije, twumve ibikorwa yimirije, twumve ibintu byinshi yimirije kudutegurira. Muri kumwe na Sipo Simon, pro behind camera ni parfait. Nkuru twabwiye kutugatoya amakuru meza sukuye asa neza na handi zo yasanga atari kuri Homewood TV. Ukeneye kuronka amakuru yacu umwanya n'umwanya ije ngaho aho nyine urabona hari akantu gatukura ugire subscribe na notification kugira ubandanye uronka amakuru ari update. Turashitse rero tubarambiye gato reka twinjire tubabwire umuririmbyi tuje kuraba ngaha, tubabwire byinshi kuri we, tubabwire amakuru yiwe, tubabwire ahageze mu muziki byari karadutegurira nibindi byinshi nyene ari karakora ya Sipo Simon, pro behind camera parfait. Rero najumbise turi turashitse reka tubaye amakuru yiwe ameze neza. Sawa maze iyi ni Homewood TV Together can move forward. Nkuko twababwiye tugeze ahantu hari abasitari batandukanye. Reka twubahe twazaze twurira tubisaba maze urakomeye Kharijo ari mumaze kumubona abakozi ba Homewood TV nkuko nabibabwiye ni sawa. This is Homewood TV Together can move forward. Nkuko twebabwiye rero mwakoze kwihangana Kharijo yari kagira repetition muno mwanya rahejeje reka tuganira atubwire byinshi, atubwire mwarose kumubona aruka gusora indirimbo rise amezi 3 sinzi, reka tubwire byinshi, atubwire agacerere yaramazemo iminsi, atubwire ibyo bari kubategura ngaha, atubwire ko hari consent yo bayimirije, atubwire ko hari ibintu bishasha yo bayimirije kubaha abakunzi ba music mu Burundi. Kharijo tutarandiriye tubwire gato muri mu myiteguro y'ibiki ngaha. Twebwe twama twitegura imishi yose. Iyi ni band yitwa Joe Band. Uyu ni pianiste benshi ntawe bamenyereye mugabo ni pianiste ashoboye sana. Niko nivo ni band yo Yagiranye Elise, ni umusoliste ashoboye, yani mu bassiste munabona. Nabantu bashasha mugabo si bashasha bari mu muziki mugabo muri ntuzenya ndiko ndakupresenta kubwira ibende muri navuga igihe muri ngaha mu orchestre atandukanye ndibaza abanye n'abababonye nibashasha kuri bo mugabo tushe bafise irateye ubwoba sana. Twe twamaturi mu miteguro ni bende aba nabo n'abadanseri gutyo urabibona. Iyi ni ARAKARA TEAM canke warahinduye? Hama ni vyinshi tuko twitegurira, navuga yuko bijanye
n'akazi kari imbere amakaraoke n'ibindi hari amakonsere n'ibindi bivangatiranyije bijyanye n'akazi ka muziki. Ego twanye ko ufise concert le 20 na le 26 tubwire bizoba bimeze gute abani bo muzoba muri kumwe bitunganijwe gute? Twashobora kuba tutari kumwe canke turi kumwe gusa amakonsere ari nyuma ni menshi sana n'amakaraoke niko bivuga. Ego hari igihe ndi kumwe na badanseri nkaba ndi kumwe n'aba umva tutari kumwe n'aba ndi kumwe n'aba ariko gusa ibikorwa biri imbere ni birebire sana nico gituma dusanzwe turi ku murimo kandi tuma tubikora imisi yose kugira mbaje ati simerutse gusohora irimbo nariko ndasohora mba ndi muri ibi mba ndi mu repetition nta munsi unjana numwe kuko ni muziki turiko turakora. Yeah. Okay, abantu muri kumwe niyo basanzwe bavuza kugira nundi muntu azo bumva avuga ati abantu barashoboye canke ni ya constant bari bamaze kuvuzamo uvuga ati ni kugira abantu bamenye ati ni babandi twari dusanzwe tuzi twari twigeze kumva. Urumva batavugije ahantu kana kandi bashobora kubamenya none ubabonye ariko bavuza na jewe ahantu ntuwabamenye deja. Ego ariko tubwira ati ni babandi mwigira kubona hanace mwigira kumva hana uzobumva gusa muri aba anye nta mwana arimwo shaka kuvuga mu bijyanye n'umwuga wabo wo kuvuza nta mwana mutoyi arimwo kuko navuga yuko n'abainstrumentiste bashoboye sana. Kandi navuga yuko ari band ishobora kuza iri mu zambere ngaye Bujumbura. Niki kisho tumuvuga kizoziri mu zambere kubera ko ndabemera kandi muziki ndayizi ndize ndabemera ni kubera ko ndayizi ndazi ko ari amabende menshi kandi bashaka kuvuga ati kubera ikiraje avuze kuriya ndazi impamvu ndabivuze. Turi mu gikoni tuko turegenyeza boro boro. Harije usanzwe kuri amakaraoke mwino minsi uvugiriza y'abantu bakunzi bawe canke abakunzi ba music ahantu bashaka kuza kumva umuziki utuje umeze neza nk'we mwariko muratuvugiriza ngaha. Soon muzohamenya karaoke nayo nahagarise gatoyi kugira ngo mpindure ikintu nze nagishasha nico kiki ubonye ngaha ndibaza ni wowe n'ubwa mbere mbonye ndi mu repetition gutya ahanye ndi mu myiteguro. Soon ngiye no gutangura karaoke ahanye yashasha nzohabamenyesha vuba turi kubikorwa ku murimo uzosunusangiye ku murimo hama umbaze ico kibazo kwanza nuzokimbaza kuzo wabonye inyishu yacu. Ego harije barakunda kuvuga yuko abantu bakura karaoke keshi usanga ari abanebwe kuja muri studio wo bivuga kiki nibona kuzo vuba umunebwe kuja muri studio kubera amakaraoke umwanya usanga ari muto ibintu nk'ivyo. Ndakubaze umuntu avuga yuko kuja muri karaoke aru kucuba umunebwe kuja muri studio ico ni kintu kidatahurize ku ruhande rwanje jewe nivyo mbuza kuja muri studio kuko ibintu byose biragabuye hari umwanya wa karaoke hari umwanya wa studio none umva vyo kunanira gute wewe ntoru ufata umwanya wo gufungura. Ego ugafata umwanya wo koga muri douche ugafata umwanya wo gutembera wa telefone kubera ki bigabura none studio yo kunanira gute. Birashika kandi biribonekeza yuko abantu beshi bavuza karaoke na ndirimbo nyinshi dukunze kumva. Tubwira impamvu bwawe wibaza ko bivana na nuvyega ku ruhande rwiwe aciya bikinovuga ngo aciya bikinebwe kuko abari mu muziki deja mugabo hari cyo babona ati iki kiruta iki akana karuta kandi ku ruhande rwiwe akavuga ati umwanya ndakwiye kuhebera muri ibi mugabo birashoboka ko ushaka kugutambikiza birakunda bivana na wewe nyene vyega ingene uriko urabitwara. Okay, Kharije yiha umwanya ungana gute kugira sohora indirimbo hacamo umwanya ungana gute kugira nk'ubusohora indirimbo uyu munsi usubira usohora yindi. Jewe gusohora indirimbo si kibazo kwandika icyumviro nivyo bimfatira umwanya apana kwandika indirimbo kwiyumvira icyumviro ati nandike ku cyumviro kimeze gute nivyo bimfatira umwanya gusa mugabo kuvyandika gutya ahanye biraza muri studio naho uliya ni Elize n'umusoliste n'umuproducteur kandi turamaze gukorana aranze muri studio ukuntu bimeze simura nteba muri studio nakubwiye icyumviro na nico gituma jewe nteba gusohora indirimbo mandiko ndiyumvira mvuga nikiye cyumviro no sohora gitandukanye n'icabandi dushaka kurimba urukundo twese mugabo twabiririmba mu buryo butandukanye hakaba hakabijya umuntu ashiramo nico mba ndiko ndarondera kigatuma nteba gusohora indirimbo mashaka gusohora ikintu gikwiye neza cyane cyane no kuyumvira titre indirimbo kumbure
nayo nyene ishobora gukwega umuntu nenda kubwiye nk'isumako ukava wiyumvira ko naririmbye gwa rusumako ruri hepfo y'iradio kuri micro kuri bafre urumva okay n'urukundo naririmbye muga n'isumako ndavyinjiza mu ndirimbo n'ibintu nk'ivyo nakubwiye n'iciyumviro nico gituma nteba je hanini fatira umwanya ibi navyo kuri je biroroshe. Ni Khadija bavuga yuko indirimbo yandika kera atari cyo kimwe nizo yandika ubu izo yandika mw'ijya minsi arizo zibaza zifisa kanovera. Urisiri nico kibazo mbagije. Nabakunzi ba music babivuga canke abakunzi ba abandi nk'akarero mpa nakaye. Ni umwe twabiganiriye. Mu ndirimbo maze gusohora uhereye ku ntangushika n'ubu niyo ndirimbo uvuga ko itaryoheye ugutwi. Jewe zirangyohe. Jewe zirangyohe. Aba journaliste mufise ingorane. Nubona je naho nurimba ati igikombe kiranywesha barakinywesha amazi. Uruhu kurumva ofisi yogo cyo kuyipromotinga gusikaja mu banyagihugu. Yego. Urabitahura. Ni indirimbo deja. None warimvyo kuku kapanda baskeri eski inkoko ihora yurira ikinga. Birasigurise. Inkoko irurira ikinga kweri. Uramaze kubona inkoko yurira ikinga ngo bata kava ivyo birabaho. Muga indirimbo yara promotinswe iraja mu banyagihugu irakundwa niyo ngorane mufise mu Burundi ni mwigera muha agaciro indirimbo ngo muhe umwanya ukwiye ukwiri kose kwirukira kuyijija kuvuga ngo indirimbo jewe ndirimo nandika ndazitondera ndabifatira umwanya nkazitondera kandi birandusha mu mutwe. Okay Khadija mugiye gusora indirimbo umwe mu kwezi bona byo kwica aricyo byo kwica kuri music yawe canke kukuntu hamwe uvuga ati je Khadija ngira nzi ndasora indirimbo imwe mu kwezi haricyo byo kwica urazi muziki gato mugura ipromotinga none nk'ubu giye so ururimbo muri ukwezi sivyo nkasubira urundi muri ukwezi urundi muri ukwezi eske urunasoye ubwa mbere mba naruhaye umwanya kugira ruheme ruje mu banyagihugu deja nsoye mu kundi kwezi urumba ndagwiciye inguvu kora iki ntari butanga umwanya ururimbo rwa mbere nasoye rubanze abanyagihugu banze rubagiyemwo bagumve neza mbone uko bagwakiriye sivyo amamvuge nti harakenewe ko nsohora yindi wonumva yuko no bandiko ndazica ahubwo kai naco ntawe turiko turahigana nawe ekada Usati ko turabona abaririmbyi bandi bagenzi banyu babigira eske bo ico kintu uvuga ni kibashikiye we mu kwambara urabira kuri mugenzi wawe la Khadija tuvugana ukuri rindira uvuga ati kanakavuga gutya mvuge gutya ha gusa umva wewe boneka ko no mwishuri wa Trisha wewe waratrisha sana wewe biraboneka reka nabwira ikintu kimwe nshuti yanje je shobora gukora ngo niko ndarabakanaka ndiko ndarabakanaka nkore nkawe nava nitakaza ubwanje jewe mvugana n'ubwonko bw'iwanje ngaca mpanuza umutima urumva hama ngaca nkora gusa bavuga ati inyoni mu kuguruka yisunga igiti kandi music mu Burundi turafise abantu twavuse twumva music na urafise mu Burundi bavuse yumva batubone izuba ego none ko bariki nokora ivyo batari ko barakora nabo. Okay rero shashugiye gukora batari ko barakora ngo ejo higyaje ndiko ndirukana ndi nawe ariko nababigira sinibaza ko baba ariko biruka nabandi urumva umwose afise inkoro yiwe woshaka kujya ubugari gutya harundi abukatuku harundi abufata bwose kijya cyose kingana urabo bose ninda bukata neza ubukata neza ujya bufungura gutya ujya buterura bwose n'ubukatuku bose bafungura neza. Okay Khadija tiko turagaruka tiko turakuri YouTube yawe ifise ababone bake wibaza ko ari kubera iki niki ugiye gukora kugereje tuzobone yakubise 1 million de subscribers ico kintu nico nkama mwirukira kuraba kenshi mugani no vuga yuko aho onye murahihendera sana benshi banezererwa ama views urumva views zabaye nyinshi akagera no ba biblia cyese komeze gendura bindirimbo kuri kakagezi yasose ryari sinibu kumwaka neza nibu kumwaka muga igiye yasokura kizi gendura views ifisi nigiye yasokeye views ifisi sivyo ni indirimbo ya mbere urama views ifisi mugabo uno munsi umuntu yashikanye acha biblia urabe imyaka iharenze acha biblia warigeze umuntu ndabi biblia jewe
none se kubera iki je ndirira gukora akazi keza gusa kakaja mu bantu ikinshimisha nuko kaja mu bantu bahakanezererwa bavuga ati wadukoreye umuti bandanye uko nyene bakantera intege nahura n'umuntu umubosi akambwira ati ni wari imvya ndirimbo ugasanga mbwira tuzonsanga hanaka mu biro vy'iwanje gutya cyangwa muhira gutyo ugasanga nyihereye kashi icyo nicyo mba nishakira nayo ama6 yo kuma YouTube bikije sihondi niko dushaka kutubwira ko YouTube menga ntiwoyikurikirana cyane mu gihe niyo hantu honyine dushaka kubonera ati umuririmbyi kurikirana cyane sinabafise account ya YouTube sinabafise Instagram sinabafise ntuzenya page cyangwa FB ku ruhande rw'iwanje sivyo bavuga ngo gato karakura umwana kugira atambuke abanza kwavura urumva wowe nushaka kuvuka uhekenye ibiharage amenya ataramera ndiko ndakubwira mu migani urumva kujya abandi bose amaviews amuzenya aba subscribe baragugwa warubizi ko bagugwa umwe warubizi ko bagugwa mu buryo bwinshi sivyo none ejo nk'ubu ejo ugenda kura ugasanga barengeye miliyoni wocuvuga gutaho naho yani uvuga ko wakoze ushaka gukora rega mu buryo bwo gukoresha amaboko no mu buryo bw'amafaranga no musi ushaka kuba wabiravye sivyo ukagenda ejo ugasanga barenze nk'ama miliyoni ho wocuvuga gute ngo vyikoze ngo pufufu ko nyene shaka kwereka yuko hariho ababigura ico rero nikigukange rero uravyumva Okay, Kharijo, behind your music niza izindi talent yo bufise zimaze kwibonekeza cyangwa ushaka gukora cyangwa wumva uri tayari ko bahoko ihanagure akantu ngabate uri kurabesha iyo ni talent imwenda kwetse ya comedy ucitwenga akona gaciyemo iyindi kandi yakone kamwe iyindi talent genda umucineaste urazi ko nkina amareresi kandi ndi umu artiste ndacapa ndashushanya ibintu nk'ivyo ego Kharijo abacapa tana abacapa ku mazu nshaka kuja gucapa bakavuga ati kumbe Kharijo wa musani wacu yaguye asigaje gucapa ku mazu n'ibindi tuti yanje ntuze wigere ugaya akazi k'umuntu akora kamwinjiriza ikashi ni impano mfise ni impano nakuranye kuva nkiri mutoyi nta numwe atabizi ko shushanya ubu nshaka gufata nk'ibi vyo byanditse kuri umupira ndazi kubikora nitana iri muri jewe ibi vyo ku ngofero ndazi kubikora nitana iri muri jewe ubu ngiye kubikora urazi iyi t-shirt amafaranga icapigwako n'amafaranga ngahe nico kintu ushaka kwigisha abandi baririmbyi bamwe nk'abari baraza bacaruka hari abantu biyumvira sana kuri muziki sana ugasanga niyo biboheyeko urumva ugasanga muziki irimwe mugabo nta yindi business ku ruhande iyo ikomoka kuri yo muziki gutyo ariko arakora uravyumva nuvuga isunika na muziki yiwe nico ushaka kuvuga nibigiye gukora n'ibindi bintu. Okay, nyuma ya filime nziridashika hari indi filime uba witeze gukina canke tukwitege mu yahe filime kandi ziranditswe harabo maze kuzandikira nkaziba bakazikina sinzi yo zihe ni sindazibona basura mugabo ndabandikira ama filime meza kandi y'ama histoire meza hanura nkazibaha ati jewe nta mwanya mbifitiye genda muzikine. Okay, kajembo ubwira aba journaliste ba promoting umuziki ndundi. Icyambere kwanza jewe mbanze gushima gose ishaka ryanyu niko no bivuga kandi ndashimiye abamenyesha makuru bazi ko bamfata mu mugongo nibakomeze babikora uko no kubandi bose kandi Imana ibahezagire ibongera imigisha. Ikindi kinezera nuko mbona ama TV online yagwiriye sana ni menshi sana ni ikintu cerekana impinduka muri muziki sana kandi birashimisha gose sana. Gusa mumenye ingene muvyifatamo kuko cyane mu mbabarire nshaka kuvuga ni ikintu ndiko ndatosora niko bimeze shaka kwikawusha cyangwa ndeka ndabireke tuzobiganira. Oya bivuge nta mugabani ganwa ni jambo mwige kutabaza ibibazo bimwe ibibazo usanga bisa ni vya bindi nyene biguma bigaruka. Il faut kugira création
usinziriye ukiyumvira ati nshobora guhindura ibibazo bimeze gute birimwo ubwenge sindi kuno bivuga sofa ko mubaza ibibazo bitari mu bwenge usanga bisa aho rero aho nyene kumbaza ikibazo ejo ngagisanga kuri TV ndi online ejo ngase gutyo ni vya bine bigwa bigaruka mais foko basi mukaraba ahandi mu bindi bihugu uko babigira okay harijo birahindutse rero ubundi harijo basi ndakubaze none kimwe muri ivyo bibazo ndakubaze vya muziki atavyuzi unyishuriki ntacu uri bunyishure none ndakubaze vya muziki ntavyo uri bunyishure ko ntavyuzi je uri kumbaza ivyi wanje ko ari vya muziki sivyo nkawe ndakubaje no kubaza ivyo journalist nuvuga ngo nshobora kandi wowe ntushobora kuba radio je nshobora kuba wewe ntigikunda je ni jewe nawe ni wewe okay harijo nkuba hamwe two kugira umushikiranganje w'imico kama n'ibikigokora muri music bikaboneka tugashikira ibindi bihugu vyo mu karere canke tugashikira ibindi bihugu biri international ubu amaze kumungira rero ushaka ndakwishure umva namubaye ndakwishure rero oya nkubu turakugenye urana nkubu namubaye ndakwishure nkubu leta iraguhaye ayo mahirwe tugize umushikiranganje w'imico kama nawe arahari ariho nawe arahari ajejwe iki imico kama uramaze kumugirisha ikiganiro oya kubera ko utaramugisha ikiganiro nusaba audience ukamugisha ikiganiro naramurondeye ndamubura aho yo bibona ibi inye ahubwo yatwa ndondeye ryari yavure naramusavye ko twobona naramubuze urisire hari amategeko sivyo hari amategeko uravyumva jewe ku ruhande rw'iwanje ndazi uko no bigenza kuko muziki aho ngeza hose ndazi ivyo bike bingana naho ngeza sivyo ivyo nohindura ni vyinshi mugabo sinobivugira ngaha birafise abijejwe sinovuga mu gishingo ciwe mugihe wowe ubaye we rarijo ndamurengeye iry'umunani mugihe wowe ubaye we nabawe uzomba ikibazo jewe nzoguha iyo nuzenya iyo nuzenya uzonsaba sivyo je nzoyigwa sinzokwanya nzobya n'ingumba z'ibibazo kandi nzobikwishura okay hoho mumaze kubonana mukaganira nko ku kibazo cy'umuziki cyangwa kuri umwoteze w'umuziki w'Uburundi imbere nk'ibibazo by'umuziki w'Uburundi wowe uzi nka bibiri cyangwa bitatu umbwira n'inkibi ubona wewe kuba abantu b'ububare abantu ahantu havugirizwa imiziki yanyu atasho muba muronka icyo sico cibanze ivyo ni ibintu bitoyi ugiye kuraba sico cibanze cyo banza ivyibanze biriho kimwe muri vyo mwebwe aba journaliste banza mugiye kuvuza imiziki yo nga 85% canke 90% mwama muvuza imiziki yo hanze abivuze muvuza imiziki yo hanze yaba Diamond yabande muga muhe na Diamond ntiyo kumenya ariko asanga jewe uzi umuziki wanje uvuza ibice bike ndashaka kubivuga ibice bike ku maradiyo hehe gutyo urumva tufate ivyiwacu tubikundisha biwacu bibanze bibinjire mu mitima mu misokoro bavyumvemwo nitwamara gukundisha muziki population yo ngaha sivyo azoja mu kabare ariko aranavuga ati iyo ndirimo ntayo nkunda nshira yakanaka y'umurundi mugenzanje niwe azobikora muri bisi bizobuko hehe mu boîte bizobuko azongena bwira DJ ati ndagusavya akarimbo kararijo ndagusavya akarimbo ka Fizo ndagusavya kana uyu n'uyu gutyo urumva kubera ko asanzwe umva bikoze bikamujamwo nico cibanze nibishobora kwikora mu barehe hose ngo vyikore gutyo nk'imvura ikorose ngo poa hariho ababikora dukeneye impinduka kwa ya radio yacu dukora iki abajournaliste babandanye basaba abakuru b'amaradio abari bo bafata ingingo bigende gute komengi ikintu namansaba kandi n'ubu ngenda gisabe abaririmvyi bo mu Burundi kwanza nitubanze dukundane twiyumvanemwo ibi ndabivuga ko ndabifite ibishinga naye ni dukundana nitwiyumvanamwo iyo abadukundana twiyumvanamwo nta mezi 3 mu mwaka barenga tudahuye twese tuganira ikibazo kijanye n'umuziki wonga tugatumira aba journaliste bamwebwe ama TV online tugatumira meme n'abashikiranganje bakaza urumva bakumva ibibazo biri hagati yacu me umenga turusimbira hamwe umva bimeze gute impinduka yoza gute
nitumaze twiyumvanemwo hakogwa ico kintu je namamvuga n'ubundi imyaka iri kiragenda tutabikoze twebwe cyangwa abandi bari hejuru batabikoze eske ninda azobikorera aba bari inyuma bazobikora wapi guhura kreye umunsi mu kwezi naho bari mu mezi 3 umunsi umwe duhurira muri parade za tugasaba uruhusha tukabisaba leta ikahaduha mu bushikanje bakabimunuze ya muri ministère de la jeunesse niko navuga bakabiduha sivyo tukamadukoraniraho tugahinyanyura icyo cyose cyo bakitagenda neza muri muziki yo ngaha kandi ndaziko twobitorera umuti. Okay Kharijo akajambo kagasunika ruge kwijambo rya nyuma niribazo subira uvuge ubwira abakunzi ba Homewood TV n'abakunzi ba music n'abakunzi ba muri rusangi hama duce turangiza turirimbira akantu gata abantu muve kari Kharijo twasanze ngaha ni waje usanga ndiko ndaririmba yari abantu ashaka kubaza ati usanga atari umuntu tugize tumva aririmba no muririmbyi mwari kumwe cyane atari Kharijo ubu umuntu ariko arambona nabona ko ari jiwe ari umuntu umva wewe linda gato wewe na matara yocika mu kizimi ikijumbu kiri kwisana ukagifata gutya nuvuga ati kini kijumbu mfashi ashaka kumva umenga ni iteke warishize mu kanwa je nta numwe atanzi barahari labda we nunzi barahari oya je ndakuzi indatanzi arahari ari umuntu twigeze go arambwira ati Kharijo ninde uwo so murundi n'umukongomani. Okay akajemba gasunika rugi hama cishize kakantu gato byoba byiza dukubite nk'indirimbo buri kurategura gato tugiye kubona udushirire kakantu imisegonda 5 ndategura shaka kuyirimba kuko nishasha ntirava mu gikoni ngwize ngaha ndayishira habona ndirimba iherutse gusohoka. Okay uratugirira kuri kakagezi basi kubera kuri kakagezi kubera ariyo kuntu yego nta kibazo ni ushaka yego icambere Rwanda bashimiye kubona mwigoye mukadusanga aho turi mukamuduhaye kano kanya ni vyiza ntamanda bashimiye kandi batera intege Homewood TV yego mukomeze mubikora neza nkuko musanze mubikora murushirizaho hama kandi ntimuze murondera abaririmbyi gusa murondere n'abandi batarabaririmbye uko turakeneye kumenya makuru atandukanye yo ngaho iwacu mu gihugu cyacu sivyo mu buryo butandukanye gusa ndabashimiye hama wasavye akaririmbo ariko uraza gufata refrain uririmba refrain oyagosha akabaze no kutuvugiriza bavuze gute kandi ivyuma vyazimye baravyatsa n'umuyaga nkuba nuhari nivyo ushaka kuri kagagezi bamaze kubika amagitari oya niba tuvugirize akantu gatoya gusa keyboard yonyene gusa keyboard tu peke yayo tu batwumvisha akantu gato abantu muri ko mukurana ngaha babizi biyemera niba bitwerekereho tubibone uyu ni umupiyaniste ashoboye cyane gose niko watubwiye namaze kuvyemera kuko ngira ndavyibonera uzoze ndamubona ahubwo asigaye ko ndamwumva aradutebeje nabajye bari kutukubitiramo akadushiramo gitare urabaha amahera yega ndinze ndirimba na mahera oya nakantu gato uzoca amahera ni wategura concert Kharijo ducishirize ko gato monsieur le pianiste ushaka kuri kakagezi sinkiya kubona mbe wagiye bwira fume nicamwo bane basi uriko uraririmba nabibi byakwiye nivyo murakoze mani bahezagire sana muragize neza merci sana turashimiye abantu twasanze ngaha turagushimiye nawe turashimiye abantu mukorana ngaha
turashimiye na ARAKARA TEAM mwababonye iyi ni ARAKARA TEAM basanzwe bakorana na Kharijo vuba cyane tukaba tugiye kuzobandanya tubabwira amakuru yiwe tuzosaba tubandi makuru tubabwire uko bimeze tuzosubira tubafashe byinshi cyane tuzosubira tubaha amakuru ari update ari Simple Simon Pro behind camera parfait Homewood TV Together can move forward.